Ndaguhaye ikaze mu kiganiro ijambo rizima, ikiganiro kigufasha kwumviriza ijambo ry'Imana igitabo ku gitabo, igice ku gice. Uno munsi tuza kwumviriza amajambo ari mu cete Pawulo yandikiye Ab'iGalatiya ica gatanu. Umwe yavuze ngo ko wugurura ijambo ry'Imana urisoma, intaha Imana iba yuguruye akanwa bivugane nawe. Uri kumwe na Uswarde Nshimirimana. Ab'iGalatiya igice ca gatanu. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no kwikorezwa umutwaro uremereye w'ubuja, guhitamwo Kristo canke ivyagezwe. Umve, jewe Pawulo ndababwira yuko nimwakebwa Kristo ataco azobamarira, kandi ndabarira umuntu wese akebwa ndabishingiye intahe yuko ari n'umwenda wo kwitondera ivyagezwe vyose. Yemwe abagomba gutsindanishirizwa n'ivyagezwe, erega muhinduye ubusa gufatana kwanyu na Kristo, muratemvye muretse ubuntu bw'Imana, kuko twebwe mu buryo bwa mpwemu twiteza ivyizigiro vyo kugororoka kubwo ukwizera. Kuko muri Kristo Yesu ari ugukebwa ari ukudakebwa bitagira ikimazi, ikigira ikimazi ni ukwizera gukoreshwa n'urukundo. Ko mwagenda neza, ninde yababujije kumvira ukuri? Iyo nyosha ntiyavuye kuri uwo abahamagara. Umwambiro muke uvyimbisha irobe ryose. Ndabizigiye kubwo umwami wacu yuko mutazogira uwundi mutima, ariko uwohagarika imitima uwo ari we wese urubanza ruzomusubirako. Ariko jewe bene data, namba nkibarira abantu gukebwa, nigiki gituma ngihamwa? Igitsitaza c'umusaraba kiba carahindutse ubusa, icompa ababavurunga bakikona rwose. Umwidegemvyo wacu ukwiye kuganzwa n'urukundo. Bene data, mwahamagariwe umwidegemvyo, mugabo rero uwo mwidegemvyo ntimuwugire urwitwazo rw'akameremere kanyu, ariko urukundo rubatere gukorerana, kuko ivyagezwe vyose bihurira muri iri jambo ngo mukunde ababanyi nk'uko mwikunda. Ariko nimwashikurana mukaryana, mwirinde ntimuhezanye ubugingo bwo muri mpwemu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ivyo akameremere kanka, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu, ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana nibi: ubushurashutsi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya, ibice, inzigo, kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoraga ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibutsa, kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahahamiye n'ivyo kifuza. Namba tubeshwaho na mpwemu, tuyoborwe na mpwemu, ntitwifate uko tutari ngo twandurutsanye tugiriranire ishari. Uhoraho aguhezagire.